kwigenekerezo rya mbere za kuno kwezi kwa gatandatu igihe cy'isaha mu bucagucagu hari umugwi w'abantu 8 bari bitwaje inkoho imwe yo mu bwoko bwa Kalashnikov bita Pliant n'imipanga, aho bategera umudamu umumama yitwa Nduhirubusa Melanie, aho yaragiye mu isoko mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Akaba uyo mudamu avuka muri komine Gisuru umutumba Nyabitaka. Amaze kurengana rero urubibe igihugu cacu gihana igihugu ca Tanzania, yahuye n'uyo mugwi baramwambura ivyo afise vyose, bongera mutwara n'amahera yari afise ibihumbi 226 vy'amashiringi y'igihugu ca Tanzania. Uyo muntu yaranyarutse aratabaza abajije umutekano, mbere baca barakorana hamwe n'igihugu kibanyi ca Tanzania, aho kagwi kavuye kabura aho gaca mu ca Tanzania kagaruka mu gihugu cacu c'u Burundi. Bamaze kugaruka iwacu mu Burundi, bageze muri komine Kinyinya, baragerageje kurasana n'abajije umutekano, aho muri abo hapfuyemwo 3. Abapfuye akaba ari Nyandwi Vena, icegera cyo ararongoye uwo mugwi, Ndayishimiye Manase hamwe na Niyonzima Gerard. Muri uwo mwanya nyene haciye hafatwa abandi 3 bo muri uwo mugwi. Umwe akaba yitwa Fabutunga Jackson na Saro Jackson hamwe na Ntirampeba. Abo rero 3 akaba ari twaberetse nga hano bashoboye gufatwa. Hariho uwundi agira indwi yafatiwe mu gihugu ca Tanzania kibanyi, turinde ko bamushikiriza igihugu cacu. Nawe akaba yitwa Habonimana Gerard. No kuvuga muri uyo mugwi hasigaye umuntu umwe niwe atarafatwa. Ico twababwira nuko muri no misi hiharaje imigwi nk'iyi yitwaje inkoho, aho itera imiryango. Muribuka ibiherutse kubera muri zone Kinama Kanga, aho mbere batera n'abajije umutekano. Atwamenyesha ko bateye abapolisi muri komine Mpanda, aho bagandaguye abapolisi 2, bongera batugenda batwaye n'inkoho zabo. Ibintu nk'ivyo byarabaye muri komine Nyabihanga, aho bishe ubusanzwe twara igipolisi muri iyo komine. Uno munsi rero nuko twobwira abo bantu bose, umuntu yibaza ko ashobora gutora ikigwanisho kumvo iyo ariyo yose kugira ngo ahungabanye umutekano w'abenegihugu, ko inzego z'umutekano ziri maso. Tubabwira ko n'ivyo byose vyagiye biraba, ababikoze abatarafatwa ariko barakurikirana. Ibi rero vyabaye bibere isomo ku muntu wese yibaza ko ashobora kudurumbanya umutekano, kandi turagabishije ko gushika ubu imigwi nk'iyo ari kwituza burundu, kugira ngo abantu abarundi n'abarundikazi eka n'abanyamahanga ba muri kino gihugu cacu baronke amahoro n'umutekano.